Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru vy'imboneshakure Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatandatu, turi mu gitondo, turi kw'igenekezo rya 18 Ndamakiza 2026. Ni vyinshi cane twabatohoreje kandi bugiye gukurikira muri aya makuru, ntucikwe tukaza kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye. Mbere yuko tuyatangura, reka tubaramutse kandi tubaha ikaze abadukurikiye bari mu Burundi, mu bice bitandukanye, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabakengurukiye cane kandi tubaha n'ikaze yo gukurikira aya agezweho. Abantu batari bafyonda kuri subscribe muriko murahomba, kuko amakuru abashikira bitevye. Mufyonde nonaha kuri subscribe canke niba ukoresha YouTube y'igifaransa ufyonda handitse s'abone, kugira ngo uje uronka amakuru yihuta cane kandi umwanya n'umwanya tuyashize kuri iyi mboneshakure yanyu. Hari amakuru menshi atuma hari n'ibintu vyinshi bituma hibazwa ibibazo ku rupfu rw'umushikiranganji Gaby Bugaga, kuba atabamucungera ubuzima bari kumwe muri ico gihe, ikintu benshi babona ko kidasanzwe hisunzwe igihagararo yari afise muri leta nk'umushikiranganji. Ikindi rero nuko Ruseyabaniha yavuye i Bujumbura yashitse ahatowe ico kiziga nk'igihe c'isaha 3 z'igitondo kugira igitware gushika, ico kikaba cari muri ivyo bigazi yoba yaraguyemwo. Amakuru rero adushikira nk'uko tugiye kuyabashikiriza, tugiye kubagezaho ivyatangajwe n'abantu bakora muri morgue yo muri Kira Hospital, boba barogeje ikiziga c'umushikiranganji Gaby Bugaga. Ku mugoroba w'ejo twabashiriye kuri iyi mboneshakure video ivuga ivyatangajwe na Pacifique Ninahazwe nk'ibimenyetso 10 vyerekana ko Gaby Bugaga yoba yarishwe. Benshi bakavuga ko yoba yarakerewe, abenshi bakavuga ko yoba yaranizwe, ariko amakuru yava mu bitaro vya Kira Hospital arabandanya gutera ubwoba. Mu bitaro Kira Hospital rero niho ikiziga ciwe coba carajanwe kugira ngo gisuzumwe, ubwo nivyo bita autopsie mu rurimi rw'igifaransa. Ikiziga ca Gaby Bugaga cajanwe mu buruhukiro bw'ivyo bitaro, ariko abacogeje baravuga ko amakuru ateye ubwoba, ndetse abogeje ikiziga ca Gaby Bugaga vuga ko babonye ko Gaby Bugaga yoba yararashwe amaja ku gutwi. Baravuga ko babonye naho urusoro rwasohokeye. Uravye neza amasanamu menshi harerekana Gaby Bugaga ata gikomere na kimwe afise, ariko muribuka ko ari uruhande rumwe rw'umubiri rwoba rwarerekanywe, uruhande rwari rwegereye umuryango w'umuduga, aho akaguru yari yakamanitse mw'idirisha ry'umuduga ari imbere ya vola. Ariko muri make ntabwo bizwi ibyari biri ku ruhande rutariko rugaragara mw'isanamu. Aba rero bakora mu buruhukiro bw'ibitaro Kira Hospital nibo babandanya babishira ahabona, bavuga ko babonye ko Gaby Bugaga yoba yararashwe. Ikindi kandi nuko Gaby Bugaga aho yarari hari ibigazi bimwe bimwe vyari biriko amaraso, nubwo ikiziga ciwe ata maraso abantu benshi bagiye barabonaho, ariko bakaba barayabonye no kwibutura nk'uko n'abenegihugu bamwe bamwe bagenda babishikiriza. Amakuru rero ahari nuko benshi bariko basaba ko habandanya gukorwa isuzumwa ry'ikiziga c'umushikiranganji Gaby Bugaga, kandi bikamenyeshwa abenegihugu. Nta numwe wo kuri ivyo bitaro Kira Hospital avuga yeruye, ahubwo ko nabo mu vyo bakora birakenewe ko hafatwa n'ingingo zikingira abogeje ico kiziga, kuko nabo ubwabo barashobora kuba bari mu vyago vyo kuba bakwica bivanye n'ukuri bafise. Tubabwire ko Gaby Bugaga nawe mu vyo yoba yarazize harimwo ukuri gukomeye cane, aho yari yanze ubusuma ndetse no mu mabije hamwe namwe hakaba bariko barategura kwiba ivy'abarundi. Mu yandi madosiye rero nuko abantu nk'aba bafise ico babonye bahora bicwa mu nyuma. Hari audio zibivuga ziriko zirahanahanwa, ariko ntabwo ari ibinyegeza, badakingiwe barashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Muri bitaro Kira Hospital rero bakaba babandanya gushira ahabona n'ibindi bimenyetso. Ikindi rero cateye ikibazo ni ingene urufunguruzo rw'imodoka clé de contact rutari mu modoka, ahubwo bararusanze ruri mw'isakoshi ya Gaby Bugaga. Benshi bakibaza niba yaranyonga adakoresha urufunguruzo, canke yarashoboye guhagarika imodoka arakuramwo urufunguzo ararubika imbere yuko apfa. Ivyo navyo birabandanya gutera ibibazo bikomeye cane mu benegihugu.
ariko rero nk'ubwo bimeze gutyo mu iperereza hoho batangaza ko hari abantu boba barafashe Gaby Bugaga bakamugira nabi. Umwe rero mu bakozi b'iperereza we avuga ko ibintu by'urupfu rwa Minisitiri Gaby Bugaga bishoboka kuba byarakozwe n'abo mu nzego za documentation, hano hakavugwamwo izina ry'uwitwa Bruce Rusuriye. Umugoroba apfa rero ngo bari babonye inama ya Venant Miburo ajejwe operation be n'agahungu kitwa Bruce Rusuriye gakora mu iperereza i Ngozi. Icatangaje abantu benshi rero nuko Rusuriye ari we wenyene mu gatondo yazindutse harya hatowe Gaby Bugaga, aba ari we atanga amasanamu ya mbere y'ikiziga. Ivyo mu iperereza rero urazi ko bitoroshe, ndetse ubandanije kubikurikirana urabura ukuri rimwe na rimwe, ariko hariho n'ibimenyetso byereka ko urupfu rwa Gaby Bugaga rwoba rwaravuye ku bakozi b'iperereza boba baramwishe. Uyu Bruce Rusuriye rero akaba avugwa mu yandi madosiye menshi y'ubwishanyi be no kunyuruza abantu bakabugwa irengero, bikaba byarakozwe n'iperereza kuva muri 2015. Bamwe bamuzi ku izina rya Bruce Tuyikeze, yaravuzwe kandi mu izinyuruzwa rya Hugo hari amategeko muri Ntwarante 2016. Mutakura Venant Miburo rero akaba banaziranye kuko barakoranye i Ngozi. Murumviriza rero ivy'amatohoza abandanya gushira ahabona, ndetse n'amatohoza y'abaharanira agateka kazina muntu. Mu yandi makuru menshi abandanya kuvugwa nuko hari n'abashobora gufatwa vyihuta. Urupfu rwari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Gaby Bugaga rubandanya kubamwo igifungo cinshi. Leta ivuga ko yapfuye urupfu giturumbuka yitangwa n'isanganya, ariko ibibazo ni vyinshi abantu babandanya kwibaza, ndetse biraboneka ko yari yambaye ikabutura bishatse kuvuga ko yari agiye hose atari mu rugendo rw'akazi. Ubwo rero ntacishije inyuma y'urupfu rw'umushikiranganji yari ajejwe kumenyesha amakuru Gaby Bugaga. Ico kibazo kirabandanya cibazwa. Bavuga ko yari afise ingeso zo kuja mu bagore, se abo bagore vyari bisanzwe bizwi ko bagendana, ntibofatwa bagakorwa k'amatohoza. Bamwe rero bakavuga ko ayo mahabara Gaby Bugaga yirirwamwo ariyo akwiye gufatwa mbere kugira ngo hamenyekane icoba carateye urupfu rwiwe, kuko ngo bashobora kuba bari kumwe muri iryo joro. Ikinyamakuru SOS Media Burundi co kigatangaza ko Gaby Bugaga yaba yaranyuze mu nzira nyinshi imbere yo kwicwa. Nk'uko rero babisigura bavuga ko mw'itangazo ryasohowe n'ishirahamwe rikorera mu buhungiro ry'Igiteka, ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rikorera mu buhungiro ryamenyesheje ko rihagaritswe umutima n'urwo rupfu. Kuko rero mu cegeranyo caryo yo gutabaza ryamirije ico bise uburyo ubwicanyi ndengerabutungane bukora, bikavuga ko banditse abantu 2248 batowe bapfuye mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi 9. Nk'uko rero amasoko ico kinyamakuru SOS Media Burundi abivuga, uwo mushikiranganji yaba yavuye mu kibanza kiberamwo imikino ku mugoroba, akaba yategerezwa kuja kuraba bagenzi be mu bunywero. Bagenzi be boba baramurindiriye baramubura, bakemeza ko bamurondeye inyuma gato y'isaha 2 z'ijoro. Ikindi rero kiriko kiragarukwako cane muri ivyo Pacifique Ninahazwe yoba yatangaje ni ingene telefone ya Gaby Bugaga yagumye ikoreshwa cane muri iryo joro. Bumvirize neza, hari umukunzi wa Gaby Bugaga avuga ko ikindi yovuga gihambaye nuko yagerageje kumuvugisha kurya mugoroba wiwe wa nyuma. Inyishu rero yamutanze akaba yarabonye ko atari we yari afise iyo telefone. Gaby Bugaga ngo yaramwandikiye ngo komera, ngo niryo jambo rya nyuma rero naronse rivuye muri telefone yiwe hari isaha 4 z'ijoro n'iminota 52. Iryo ni ijambo atopfuye gukoresha kuri njewe, kuko azi ko njewe ntari umudede, imvugo yacu yabamwo urukundo rwinshi. Natahuye ako kanya nyene ko atari we yari afise iyo telefone. Ubwo niko umukunzi wa Gaby Bugaga ashikiriza. Ngo yavuye ku murongo isaha 6 z'ijoro n'iminota 25 mu gatondo. Telefone yiwe yaragiye ku murongo mu bihe vy'isaha 2 mu gitondo. Ibi vyose rero ni ibimenyetso vyerekana ko telefone yiwe yari mu minwe y'uwundi muntu, kandi izo saha 2 n'iminota 5 mu gatondo Gaby Bugaga birimezwa ko yari yamaze kwitaba Imana, kuko abenegihugu boba barabonye ivyo vyose. Bavuga ko ikiziga baciboneye mu masaha ya mu gitondo hakiri kare. Reka rero tubandanirize aya makuru y'ibiri muri Kabazi. Abasirikare bose bari mwikonje, ariko hari n'ubwoba bukomeye cane. Abasirikare bose rero bari mwikonje mu karuhuko baraye bashizwe ku rutonde nimero matrikire zabo, maze
birarungikwa mu nzego z'iperereza ry'igisoda. Ubwoba ni bwinshi muri abo basoda rero bariko bibaza nimba ari bo bagira bate ko ibyabaye badahari. Tubutse ko rero umurwi wari ujejwe amatohoza watanze raporo yo ku wa gatandatu uheze. Mu minsi rero iza tukaba tuzobagezaho n'ivyo uwo murwi washitseko. Aravuga ko hariho n'intumbero yo kurondera abasirikare bashirwako ibyabaye ku mugoroba wo kuwa 31 kwezi kwa gatatu 2026. Kugeza abasirikare bagera muri 30 muri iyo kambi nibo bafunzwe, bamwe mu iperereza ry'u Burundi documentation, abandi muri police militaire bafunzwe nka bose bahoze bari mu mihari y'abarwanyi PMPA. Muri bo rero harimo n'intwazagabo zibiri, harimo Major Sibomana yari ajejwe ububiko bw'ibigwanisho yahoze agwana muri CNDD-FDD, na Major Ntirampeba yari officier de garde yahoze agwana muri FNL. Ni gutya rero vyoba vyifashe. Reka rero tubandanirize kuri iyi nkuru. Hari umunyororo adasanzwe yitwa Tony Uwizeye batazira Dume. Ni ibintu byinshi rero bibera mu Burundi bitagira nuko umuntu yovyita. Umuntu rero arashobora kuba akurikiranwa ku byaha hafi 10, harimo kuganagura abantu, gutunga ibigwanisho atabirekuriwe, kwibisha ikoho, kugabanya umutekano w'igihugu, akongeraho ko yama afatwa agatoroka, hanyuma gaca iyo muntu yahawe amabanga yo kurongora abandi banyororo, akanahabwa n'uburenganzira bwo gusohoka ibohero aho ashakiye, agataha aho ashakiye, mbere akabasoma mbike umukuru w'ibohero. Ivyo bikaba gutyo no mu gihe abandi bo baheze umunyororo canke bakezwa ntibarekurirwe no gusohoka, mbere wa wundi ariko ivyaha vy'agacamutwe akaba ari we yirirwa arahohotera abajejwe n'amasentare. Umwicanyi agahabwa guturubika abatagira icaha na kimwe. Umuntu rero avyanditse ko gutyo umengo uguhuguza no gucafuza inzego no gutyoza kubera umengo ntibitabaho, yamaraso ibitito ngo niko vyifashe mw'iboro rikuru rya Mpimba, aho igihangange Tony Uwizeye batazira Dume cica kigakiza kibifashijwemo n'umuyobozi w'ibohero Colonel Abdul Ndimurukundo. Uwo Dume iyo barinde mu butungane yitwa Uwizeye Tony, ariko hari abandi bamuzi ku izina rya Julien Manirakiza. Izina ryiwe rizwi cane ni Dume, avutse mu 1980 ahitwa Tenga muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura rurare. Yahora ntibizwi neza rero ku mashuri yoba yarize canke imihari yoba yaraciyemwo. Ico bikoze akunze kwifotoza ku bimenyetso vya CNDD-FDD akanakora n'ubwicanyi atumwa n'iperereza. Biragoye rero kudondagura amabi izina rya Dume rimaze kuvugamwo. Twibutse bimwe bimwe rero. Dume aravuga ko ari we yagiye kwica umunyororo mugenzi we Juvenal Nduwimana, yari yiyemereye ko ari we yagandaguye ababikira b'abataliyanokazi mu Kamenge muri Nyakanga 2014. Juvenal yasohowe mu mpimba ajanwa kwicwa kuri tariki ya 22 ukwezi kw'icenda 2017. Mbere akaba avuga ko ari we yagerageje gukanagura umukenyezi wa Gatorwasa muri kiganiro 2015 aramukomeretsa mu mutwe. Manirakinga Dume aravuga ko ari we yishe Colonel Lucien Rufyiri afatanikanije n'uwitwa Birara muri Rusamba 2016. Akaba afunzwe yagirizwa umugabo yishe mu Kibenga ku kiraka yahawe n'umugore w'uyo mugabo. Hari attestation rero yanditswe n'ubuyobozi bw'ihoro rya Mpimba muri 2021, yari uwo witwa Colonel Serge Nibigira batazira Gikonda. Gikonda yanditse ko Dume yakurikiranwa ku madosiye 6 arimo ibyaha 12, harimo kwica umuntu, gukoresha impapuro mpimbano, gutoroka umunyororo, vol qualité, guhungabanya umutekano w'igihugu no gutunga ibigwanisho atabirekuriwe, kuba mu mihari y'abarwanyi, gutoroka ibohero no kugandagura umuntu. Aho rero hari muri 2021. Ivyo rero ntivyabujije ko arekurwa agasubira kwidegembya imbere yo gusubira gufatwa yagirizwa kwica umuntu mu Gasekebuye. Dume igihangange mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Bamwe mu bakozi bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba bakaba bavuga ingene babazwa no kubona umunyororo Tony Uwizeye batazira Dume afise uburenganzira budasanzwe yahawe n'umuyobozi w'ibohero rya Mpimba Colonel Abdul Ndimurukundo. Banditse bati uyo Tony Uwizeye kuva haje umuyobozi mushasha w'ibohero Colonel Abdul Ndimurukundo yamuhaye ubwigenge bwose budahabwa umunyororo. Yari Dume ari ku vyaha bikomeye. Dume akorera hanze y'ibohero imisi yose, akaba asohoka isaha 2 z'agatondo akagaruka mw'ibohero ryugaye isaha 12 canke isaha 1 y'ijoro. Aho hose rero ataha aborewe, akaza azanye ibinyobwa bitemewe mu munyororo. Yatashe ashika ko bitoba batavuga rumwe kubera ububasha ahabwa n'uwo muyobozi. Ico tutavuze no ubusambanyi bwahebwewe ku mfungwa z'abigeme bafungiwe hano. Mwese muramuzi mu mabi menshi y'abavyeyi yahekuye
hari n'abaza bamubonye badasubira kukirutsa agatima ko kugaruka hano kuraba ababo iyo bamuturutseko hanze, urumva ko yibera hanze we ntafunzwe. Ikindi rero mwomenya nuko afise ububasha yahawe n'umuyobozi Duma atwara quartier Selile A bita Isolement, uwo adashaka ntamurebaho aca amwirukana kandi habaye yararishe kugira ngo rero uhabe utanga ibihumbi amajana 3. Turasavye bino bintu bije ahabona abatwara Uburundi n'abatwara ubutungane bamenyekano ukamaramaza. Ibibazo rero ni vyinshi cane, bigenda gute ngo umuntu yagirizwa kwica abantu aguma ahabwa imyidegemvyo yo gusohoka ibohero uko yishakiye? Ikindi kibazo none vyoba bigenda gute ngo umuntu yagirizwa ko yama yatorotse ibohero ahabwa umwidegemvyo wo gusohoka uko ashatse? Kibazwa kandi si ubwo bubasha umuyobozi w'ibohero wewe yabukuye he? None bigenda gute ngo uwagirizwa kugandagura abantu ahabwe gucungera abandi banyururu? Mu gihugu c'Uburundi ngo ibintu biracuratse, inzirakarengane zirafungwa bikomeye, inkozi z'ikibi zigahabwa iteka ridasanzwe. Mu ntwaro ya CNDD-FDD abakora ibi bitwa intwari zikunda igihugu, abavyimiriza ko ngo bakitwa abanzi b'igihugu. Ni naha duhereje aya makuru twari twabateguye muri iki gitondo, basabe kugira ntimucikwe n'ibindi tuza kubagezaho. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imboneshakure Hejuru TV, bikore kugira ngo uje uronka amakuru n'ibiganiro byacu uri mu bambere.